Inyuma y'ukwezi ibikorwa vyo kubaka ikibuga stade INTWARI bitanguye, ibikorwa bigeze ahashimishije nkuko vyemezwa nabo vyega bose. Umufundi mukuru w'iyo nyubako arashikiriza ibizoranga stade INTWARI. Iyi stade INTWARI izo bifise ama vestiaire ane, izo bifise piste d'athlétisme, izo birimwo ama piste 9, kandi izo bifise capacité yo kwakira abantu ibihumbi 18, kisa ama parking 3, nuko izo bifise ama e-shop 100 cihariye cyane muri technique. Stade izo bifise inzira zo kwinjiramwo 11. Urongoye ishiramwe ry'umupira w'amaguru FFB Alexandre arunganira umufundi mukuru mu kwemeza ko iyo stade izoba ifise ivyo vyose bisabwa ku rwego mpuzamakungu. Iyi stade izoba ikwije vyose n'ibimuga birafise ahabo. Uwo muhinga imbere yuko avalida iyi plan nuko yayibonye ikabona yuko ibisabwa n'amategeko vyose birimwo. Nawe Reverien NDIKURIYO arongoye ibikorwa vyo kubaka stade INTWARI amenyesha ko ibikoresho n'uburyo bihari. Nyirishobora umukuru w'igihugu yarasanga intebe zirenga 56 zakuja mu stade yose y'u Burundi. Izo zose barazihagaritse kugira ngo amabara azoba kenewe kuri ikibuga zitangwe ziboneke. Twabibasabye batubwira amatiba kenewe, imiryango atangwe gukora ubunyene, amadirisha atangwe gukora ubunyene, tutume ko makaro ubunyene, dutume ko ibiyo ubunyene, byose twatubitumye ko ku buryo mu kwezi kwa mbere byose bizoba biri ngaha rukumadika ko gusa. Hari abandi ko batwemerera uburyo kuko iki kibuga ntikizotwara amafaranga atari make. Ibi stade yategeza gukoresha hari amafera beto n'isima cyane. Ibi rero byaragoranye kuko tubigurondeye mu Burundi twobironka isima ya Buseko bariko barayikoresha ubu. Twaciye turikora rero ku isima iri mu gihugu. Umuco wa mbere twemereye miliyoni 300, umuco wa kabiri wavuze ko uzotubwira kubera ni uzotanga menshi. Ntibizobuza mbere n'amakomine yose y'u Burundi ko tuyasaba imfashanyo. Ikibuga stade INTWARI bigategekanywa ko kizoba caheze kubakwa mu kiringo c'amezi 8.